What's up my people, j'espère que vous allez bien. It's Edna Marda de chez Isanamu Media. Dice kiganiro chanyu dukunda twabazaniye Isanamu Dance Show. So uno musi twabazaniye aba danseurs ba danse latine. Danse latine comme vyumva ni kinisichi no zimwe tumenyene go danse moderne. Vuga danse moderne yavuye urumva yuko danse latine koko urumva aho yavuye. Donc uno musi n'aba danseurs ba salsa, kizomba, bachata, merengue n'ibindi ntacibuka ntahatsi. Bon ça murabona hajya ugasanzwe twabasanze ko gira imyimenyerezo c'est ça. Twasanze ko gira imyimenyerezo kuri jardin public aha kuri terrain ya basket. Donc voilà twashaka tubarabe batubwire ce que c'est la danse latine no kunasanze bayitamba ko vraiment ndayumva kumva danse latine c'est quoi bayitamba gute comment est-ce que bagira ngo bagira ryama mouvement et tout. On y va, turaye nabetse. Esclavos de un español, él les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro huevo como venganza por su amor. Baja, no cantamu novie, muri make, tukubenga biva. No novie vraiment mbonye. Ivyo yakoragira ni nanje barangije akantu gatoya babita uni passe coupée demi passe coupée n'utumenya ko cugira n'imvye amaboko mugira se kwa ni esthétique nyene iye ni tenue y'abatamba abantu zategeza kwa bambaye oya wambara ivyo ushaka no ngaha ni bon kandi tegeza kwa bambaye hotano etu Tago na si shonga ndagutamba gutya mu bisanzwe dufate ndatumiwe ahantu nukuvuga uzambaye uku mu bisanzwe uzawambaye gutya je nyene kwera nari ngirengenda ahantu shibanza gucanga hanye kugira kakapetisa gatoya sine kureka kuza kwera ndayikunda none ndakoze kandi hari ibintu muhora mugira mutanze muhungu n'umukobwa iyi ni sasa baba tutamba right ni sasa muri kizomba hino muhamugira umuhungu akatwara umukobwa none mumenya gute umukobwa nyene abayika nyene akurikira ni numa mwateguye cyane n'umuhungu amubuja umuhungu ni wagutwara nguvuga wewe ugu muri gistatu gakuramwe inguvu zawe zose wewe rero ni wagutwara arakugirira nyene utuntu kumva anjanyaha uduki utuntu nyene uduki ganima utuntu akagutwara etu arakuri sasa na kuja kunuma mufatanya gute muri hari ukuntu akugirira uku utumenya ko uhindukiye ndakugiriye uku utumenya ko uja hariya ndakuzanye ngaho utumenya kuje nta muntu kwiraba neza nta muntu kwiraba oya just ni bonyene ni ntambo nziza cyane iraryoshe kenshi ni tamba nta na stress wigerugi nawe ugira ukagenda gutamba mutwenga muryohewe nyene akaya nagize shana akabonye ahantu ntibibaze ngo uzoza karibu cyane turagutumiye urakoze reka rero ndabe nkorere n'ijya ono ahita dukorana nawe atusigure neza cyacu danse tugende ingene bigenda eshe Una beba me significa la esperanza de la vida. Llegué a ti cuando tenía mis 14 primavera. Guys, nkuko mwabibonye n'aba danseurs vraiment ego barazi kubuja ibintu bya danse latine bya kizomba salsa et tout voilà. Donc umuntu abazaniye ni umutipe yitwa Granic. Ni un danseur professionnel via danse latine, kizomba, salsa, ibindi burya. Compa. Compa, ibindi c'est quoi? Bachata, merengue.
ati ibyo byose baza kubitwereka voilà donc reka tumubereke dusigurira un peu plus ku bijyanye na danse latine yego twaje kubibona twabonye matamba et tout ibyo bya company ki byose atubwira ibyo ari voilà donc danse latine wisigura nk'iki ari wewe danse latine en fait une danse traditionnelle yo muri cyari musanzwe namba kizomba danse latine ni ubwoko bwinshi hariho salsa kizomba bachata kompa merengue gusa mugambi nitaho gusa kizomba yonyene kizomba niyo wakunze niyo wumva uri faho muri salsa nayo salsa buhoro buhoro en fait ndayitamvye ndaryoherwa nga arimo kana kuburuwe gato okay none ibintu bya danse latine kandi tutari dusanga tumenyere ngaha mu Burundi uvuga yuko vya vyaje gute vyatanguye gute cyo musanze yatanguye mu gutamba 2017 nagiye muri compétition iri hano batamze danse moderne hasanzwe namba danse traditionnelle y'u Burundi cyambona muze salsa bwa mbere 2017 konye muri CRM Mungu witwa Ngezegire niwe agiye kuyipresentamo n'umuzungukazi ndayikunda ndayirondera aho bayigishiriza cyasanga bigishira kuri Remene ndamusaba aranyibwira ngo utambe n'ubundi ndacyagwaniraho none wayumvisemo kubera ko byakuryohereye kubona ingene batamba canke washatse kumenya ibijanye n'imico y'abalatino bahari en fait kumenya byose kuno bayitamba no kubayigisha nanje nigisha abandi naho usanze wigisha yego none kuva aho tanguye kwitamba muri 2017 gushika ubonye ubona yuko ari ikintu maze kunguka canke yishwa ko yaragushikanye yego ingorane ni nyinshi twari abantu plus de 50 bavyiga bayitamba bamwe amacu abiheba kwera kwishyuhira ntibabikunda cyane cyane bikunze gushika tugira abantu 50 ubu turi abantu 4 bon en fait na support yari nga mu Burundi ubayitambo bomba ngorane nyinshi baguca intege ngo bihebe ntabwo kumarira en fait je nifite aho nzoshika jenyine ni urabe iby'iwawe tuvuga ngo guraba ngo groupe canke iki none uravye kuva muri 2017 gushika ubu none ko hano iyo bimaze kugushikana wewe personnellement ndaronka n'ibiraka bike bike quand même on ko abantu bariko yayimenya yuko biratunga yego vraiment ni danse wiruhura yuko atamba kigisha n'abandi bararyoherwa vraiment yareze taburuwe buri nivuna baza kunyereka mbwa nayo kujya kuntu mutambisha abakobwa navuga ko muba mwabirepese canke ndazi abarinda kwiga kwanza bigiki das pas basique pas basique z'ubwoko bubiri hariho amapa basique yasanzwe na taracinya yo kwiyorosha mu mubiri bamera nk'amabeto batange message muri public yose ufite umva kare twabonye ukuntu mwatambye umuhungu n'umukobwa mukagenda kuri ritme imwe navuga agira amabitse mwagize canke tufate nka jewe ntabizi washaka kuntambisha ntagukurikira neza mvuga mu bigenza guhitamisha ko nsigura ingene bigenda itu kidaje umuntu agutwaye nabi nugenda agutwaye neza umuntu atwara uwundi n'umuhungu n'ukuboko kwe kukuryo kuko wamfun positive yego nakuvuga gutwara gute none ndagukwega hamukaza agufata nkuko ukuryo kwiwe niyo gidaje kwa mfuko ni positive chacha diva uraza kunyereka hajya sana ngoyane donc uravye kuva 2017 gushika ubu 2022 bavuga yuko yego c'est vrai irafise aho yagushikanye uyumvira gute nko mu myaka dufate 2 canke 3 iri imbere yuko ubugejeje he wewe na danse latine yawe muri wewe cyangwa jo yuko yoyikugiye imaze kugeza cyangwa wowe uyigeza he ngaha mu Burundi shaka kwimenyekana hose ko abarundi tura abantu bambe tusimana ndibatse kubera danse tanize kizomba si wacu yo muri Angola kumenya nuze danse traditionnelle abandi biragoye rero nshaka icyo nifuza gushika kure akamamaga mu bindi bihugu aserukira Burundi nakindi ngaserukira Burundi mugako ntamba atari iwabo ego ni en fait ngakujya danse moderne nayo ne si Burundi mugabo bagenda kugira ama competition Burundi naho na danse latine na competition ndabona kuva mbere
ngira ni kubera ukuntu nyene usanga mutari benshi muri bake kenshi benshi bafise ubushuhe barabizamo kuryoherwa. None ni igiki woshobora kubwira ko dukurikirana ku bijanye na danse latine ari nk'ico batumirira gukora ndazi canke ico wewe wabifuza yuko bakora kugira ngo danse latine igere imbere? Icyo bakora ari amapage ari muri Facebook urondera nk'abantu batamba mu Burundi bakagira partage, j'aime, commentaire bakatumira n'abandi bayikunde. Vraiment ni danse itavuna yoroshe. Muri ivyo bintu vya danse latine numva ko ukuntu nyene usanga itamenyerewe cane ngaha mu Burundi, nize ntambamye ukunda guhura nazo par exemple nko mu bijanye n'ama repetition canke même no mu gutamba intambamye ukunda guhura nazo dans le métier nizi? Kenshi benshi bayisuzugura ngo ni danse y'ibitandero. Comment ça? Ko ukuntu mutamba mufata? Ego niko bayisuzugura. None aho nyene justement nivyo bashaka ko tumenya ukuntu nyene avuga ko ari ibitandero. I mean ukuntu muba mutamba muri koresere Iya ni bisanzwe gusa. Ni bishika mukagiye mugashikirwa n'ingorane. Oya. Ni ibintu bibiri. Wiyumvira umukobwa bura n'ingorane. Wiyumvira indirimbo buri yareze. None ntivyiga bishika. Bon kuri wowe dufata ko ikiga bigushikira. Uri kurara nk'abariko bayatamba etu. Ntiga bishika nyo gasanga babinjiye mu bindi bakava mu vya danse muri public. Bariyo. Babandi bafise ubushuwe nyene. Bamwe navuga kare. Kuvuga wabaje bazanye n'ibindi atari danse. Abagira ubushuwe kwa bamisi biri babahevye. Niwe wabacaza gutera izo ngorane. Ingorane cyubana benshi batanga kuyanga. En fait, ari abandi danse moderne bakwita ama pocket. Cyane danse moderne ushaka gutamba na pocket gira. Yo si style ya danse. Ni style ya danse latine ni I mean inyambaro iri exact yo kwambara. Inyambaro umukobwa ambara otaro ipantaro ko wambaye wewe bisenga abasohetse kubera yikana message ya mzee ya danse yose. Umuhungu ishati ndende cyangwa umupira ari muri repetition akambara ibintu ku mzee training mugabo uge muri soirée ukambara ibintu bishike. Ibyo ni kuja na kizomba salsa donc tu byose tukina. Okay. Salsa ukambara agakanzu amwe nikora indani kubera bagira acrobacy. Iyo je byose ndakeneye kuza kubinyereka. Yo guys, murumva ibintu vya danse latine yuko ari iki niko kiraza ngaha mu Burundi kandi yose dufise aba professeur babizi cyane mufisa mushobora kubatora. Ndakeneye nanje naza kunyigisha natamvunagura bien sûr. Hapi nibonika. Utayivire. Asante sana. Ba mukanya reka bace batwereka kandi atugirire kitangwiki. Akashofement, kadogo tu. Hama après je tubazanira ubundi nawe aheza tubwire ivyi wiwe. Pasha munyigishe rero nanje gutamba. Tu danses avec la madame Tchau. A cidade me dá baile, dar baile, dar baile. A cidade me dá baile, dar baile, dar baile. Eu não caio na tua, não, eu não vou ser teu. A cidade me dá baile, dar baile, dar baile. Tu me ligas a perguntar como é que eu estou, que queres falar, queres saber o que eu vou fazer, pra onde eu vou, não vou dizer, com quem eu estou ou deixo de estar, não te interessa, tu vais estragar, eu sei que é só blá blá. Nesse teu jogo não vou entrar, não sou fácil de impressionar, uma vez bastou, pra ver esse teu show, não caio na tua, não, as tuas mentiras, miúda estás-te a achar, assim tu. A cidade me dá baile, dar baile, dar baile, a cidade me dá baile, dar baile, dar baile. Eu não caio na tua, não, eu não vou ser teu. A cidade me dá baile, dar baile, dar baile. Estás a complicar, bué, pra quê? Não vês que eu já te
estou nem aí para o que vai dizer. Eu não sou Zé ninguém. Sempre quis o teu bem, sempre fui teu amigo. Acreditei em ti. Esse teu joguinho pra mim não dá. Quando te procurei tu não estavas lá. Eu já conheço esse teu blá blá. Quando precisava já estava lá. Contigo eu nunca te falhei. E desse teu jogo algum dia eu ia me cansar. Assim tu estás-me da baila, je me da baila, je me da baila, je me. Assim estás-me da baila, je me da baila, da baila, je. Eu não caio na tua, não, eu não vou ser teu. Assim estás-me da baila, je me da baila, da baila, je. Não quero mais saber. Fui mais do que um amigo. Só me tentaste enganar, só me tentaste magoar. Já não quero mais falar. Assim tu. Assim estás-me da baila, je me da baila, je me da baila, je me da baila. Eita! Guilain, ça va? Ça va. Tout va bien? Oui, et toi? Everything is good? Oui, ça va, tout va bien. Ok. Bon, c'est ça va. La même chose que toi. Vraiment, Oui. la même chose. T'es sûr? Je vais très bien moi aussi. Ah, d'accord. Ok. So, guys, nk'uko nabibabwiye ngenda bazanire professionnel des professionnels, c'est ça? On peut dire ça. Donc, ni mon professeur wa danse latine. Une fois, narigeze kugenda nanje muri classe yiwe. Navuga ko nk'uko yabivuze nashushe disons. J'avais vu ça quelque part. Ndavuga ni bof. Pourquoi pas essayer d'avoir ni bon quand ndabi barambye ati bagirira ngaha et tout ndagenda muri classe yiwe tuzanga ni bari karigisha. Donc, uno musi twabasanze ko yatambira. Ndavuga ni oh le gars d'abiyutse il faut qu'on ait interview vacha. So, Guilain, ni bon? Oui, ça va. Feel free, man. Oui, je suis à l'aise. Really? Oui. Ah, ok, voilà. Donc, Guilain, ndashaka yuko ubwira ko adukurikirana ce que c'est la danse latine kuri wewe, comment, how you feel ukayitamba, tu vois, ukuntu man arabuja. Ndarabuja, ndavuga mu Kirundi arabuja koko kavuga di ego, je vais apprendre ça. Tu disais? Je suis en dehors de la danse. Je n'arrive pas à mieux communiquer avec les autres. Genre t'es timide ou quoi? Non, c'est pas question d'être timide, mais je suis quelqu'un qui n'est pas beaucoup trop sociable, disons ça. Mais quand il y a la danse, je me sens à l'aise, free, je me sens beaucoup plus connecté avec les autres. Donc ça m'aide beaucoup. Oui. Donc pour toi, la danse a commencé quand? Quand est-ce que tu as commencé à... J'ai commencé la danse en 2012. 2012? Oui. Ok. C'était très loin. J'ai commencé en 2012 à Fitness Factory. Et après, j'ai appris la danse aussi au club La Noblesse. Ils faisaient les répétitions où ça? À Havana, maintenant, il n'y a plus l'endroit où... Maintenant, ils ne pratiquent pas là-bas la danse. Mais... Et après, j'ai ouvert mon club à moi à Languenguette. Là, c'était juste pour faire une formation de comment apprendre les jeunes à danser. C'était gratuit. Maintenant, je donne les cours à Fitness Factory. Et maintenant, je peux dire que c'est mon métier, mais je ne peux pas dire que c'est un métier... À plein temps, quoi. Oui, à plein temps, vraiment. C'est un métier que je fais... C'est pas un métier primaire, c'est secondaire. Ouais. Donc, ce serait mieux de travailler un autre boulot et après faire la danse aussi. Mais pas la danse toute seule. Oui. Donc, Guilain, depuis 2012 jusqu'à ici, nous sommes en 2022, ça fait 10 ans maintenant. Tu as fait ta propre classe. Donc, je crois que tu uhagaze gute kubera danse latine? Est-ce que yaraguhaye icubahiro mu bantu? Est-ce que abantu ugitangura baravuga ati tu es en train de perdre ton temps, ntumbaze ndazi ntawe uzogushikana tout ça? Bon, oui, la danse, ça dépend au kono wi fashion, c'est
Il y a des gens qui sont vraiment, disons, voyous. Bala tout qui danse. Et d'autres non. Par exemple, moi, non. Il y a des gens qui mettent des pocket down, et d'autres non. Ça ne veut pas dire que tous les danseurs de danse moderne et de hip-hop doivent mettre des pocket down. C'est pas ça. Pour moi, la danse, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, ça m'a pas aidé grande chose, mais pas beaucoup, mais je vois que ça c'est en train de très bien s'améliorer. Il y a des contacts que je peux, qui peuvent m'aider à partir de la danse. Et oui, je gagne aussi. Et aussi, ça me permet de gagner ma vie, aussi d'avoir des contacts beaucoup plus influents à partir de la danse. Oui, il y a des gens qui m'aident à partir des ambassades. Il y a des abantu bakomakomeye baza gutamba vya bintu vyiwacu dutamba ego voilà none muri classe yawe canke katuvuge muri danse latine en général novuga umuntu atanga kwiga à quel âge? À quel âge? Il n'y a pas d'âge. Oui, mais ce serait mieux il n'y a pas d'âge. Je donnais des cours de danse pour enfants à l'école française. Et à l'école française à fitness aussi. La danse, il n'y a pas d'âge. Sans oublier, ariko nitaye kurashira kogira. Ko utavuga yuko maze utama mu clip yuko ego wavuze ubise umuntu ambassade zitumako akaza gutamba danse latine kintu utamenyerewe nuko ageze kuri level yo hejuru cyane. Yaratamvye mu ndimba ya Masterland yitwa ngo iki? Nyibutsa? Ntundekure, je pense. Ntundekure, si. Ntundekure, oui. Yaratamvye mu ndimba ya Masterland Ntundekure. Lala ya Alvin Smith. N'indi ndombi ni nyinshi guys. Body ya D1. D1. Oui. D1. D1. Ya D1. Voilà ni zindi vama yambwiye muganda ndavuga nti reka mbanze mborokizi ibindi baza gusharinga ama link azozibona. None gila muri 10 ans mvuga ya carrière officielle muri danse latine. Nize ntambamye ko wahuye nazo dans le métier. Nambami auparavant ça ne m'aidait pas beaucoup. Avant c'était pas beaucoup plus payant. Mais pour le moment, ça va. Mais c'est pas très bien, mais Bilikobira. Avant, c'était pas payant. Avant, on n'avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient venir apprendre la danse. Mais maintenant, à jeunes, beaucoup plus ouvert. C'est pas comme les vieillards d'avant. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Avant, ils jugeaient mal, mais la génération aussi, il est beaucoup plus ouvert. C'est simple. Mais dans la famille, dans la famille, moi je fais ce que moi je veux. Si j'aime pas, c'est leur vie. Hein. Moi je continue. Vraiment? Oui, je continue. C'est pas tout le monde dans ma famille qui apprécie ce que je fais. Il y a d'autres si, il y a d'autres non. Il y a des gens qui ont tatouages, ils sont impolis, mais ce n'est pas un signe d'impolitesse. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, si j'aime la danse, je danse. Moi, je ne me préoccupe pas de l'opinion de ma famille. Si j'aime quelque chose, je fonce et je fais pratiquement, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu te vois d'ici 2-3 ans pratiquer seulement la danse seulement? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Ici au Burundi, la danse, les danses latines, ce n'est pas notre danse culturelle. Parce que la danse ici, ce n'est pas seulement que la danse, l'art en soi, la musique, les musiciens, ils ne sont pas très bien rémunérés, les danseurs, toutes les sortes de danse, on est dans un pays où ils ne savent pas valoriser l'art. Donc les artistes comme nous, voire même les musiciens,
bon, c'est la même chose. Donc pour mieux avancer, il faut faire la danse et avoir un autre métier. Donc, je sais bien, il a fâché. Mais au fils à ma classe manche, ça peut aider. Oui, ça peut aider. C'est rentable, hein? Ça m'a beaucoup aidé à mieux gagner ma vie. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui sont en train de le suivre? Il y a une danse latine, chaque fois tout le monde. Premièrement, ça aide, comme je l'avais dit, ça aide à déstresser, à diminuer la tension et à être en contact avec les autres, à gagner aussi la vie. Et c'est par exemple la salsa ou kizomba ou d'autres danses latines, ça aide on se communique par toucher. Donc c'est l'homme qui guide la femme et ça aide à avoir confiance en soi, à mieux donner la confiance à ton partenaire pour qu'elle puisse se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc c'est comme être en couple. So guys, nkuko mwabyumvise abasanze bakorera kuri Fitness Factory mugabo uno munsi twabasanze au jardin public niho basanze bakoragira ama répétition. Mugabo kwa keneye des cours particuliers, murashobora kumukontakta Guilain Kizomba, c'est ça? Guilain Kizomba, IG, Facebook, YouTube. Donc on a déjà un message. Mugani bon, moi je me contacter pour ceux qui veulent des cours particuliers aussi. Puis déjà on a ma rémunération et tout, vous allez le demander mais aussi des cours gratuits aussi, hein. Tu as dit Kenny, man. Hein? Moi, je veux apprendre. Des cours gratuits? Non, ça c'est un métier. Eh man, non quand même. Là, c'est quoi? On va notre truc. Et toi, tu as combien? Ah non, pas chez moi. Désolé. Ok, c'est dommage. C'est dommage vraiment. J'aurais aimé en tout cas. Ok, on va apprendre. On va apprendre? Pour aujourd'hui. Ah ok, mais quand même ça va. Bon. Yo, les canards, je les change de l'angélique. Carrément. Vagarinho, vagarinho, que eu quero é te beijar, te abraçar e me apaixonar. Baby, vamos ver as estrelas, a lua. No silêncio da noite, lembrando do teu toque, imaginando os teus olhos. Lembranças infinitas, imaginando os nossos sonhos, lembrando os nossos momentos. Já nem sei o que te dizer, são erros do passado para no futuro aprender. Faço questão de te dizer que te quero, eu te venero, meu chuchu, eu desespero. O teu carinho, o meu miminho. Vamos devagarinho, 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 devagarinho. Eu quero é te beijar, abraçar e me apaixonar. Vamos ver as estrelas, e as estrelas, a lua. O vento me leva para recordar os nossos estilos, as nossas viagens, momentos tão bons. A lua hoje está cheia, as estrelas estão a brilhar. Vamos fazer neném, neném, oh, oh. Quero ver o mar, quero ver o sol, sentir adrenalina. Oh, quero voar, viver uma aventura. Quero a felicidade que tanto procurar. O que eu quero é abraçar e devagarinho. Oh, não. Baby, vamos devagarinho, 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 devagarinho. Eu quero é te beijar, abraçar e me apaixonar. Vamos ver as estrelas, e as estrelas, a lua. Oh, hoje eu me acordei